ya nabaririmbyi benshi b'abahungu bo mu Burundi abahungu canke mvuge ngo abagabo ni bave bandaba nabe abahungu canke abagabo bakunda kurana amakolabo bakafatana mu nda bagakora kolabo y'indirimbo kandi ugasanga ziratwika by the way niko ico kintu kidahari mu bakobwa ico kintu kweri naje igihe twagira Louis Mars igihe twagira seminaire hari manager wa Bant Boy nyene ariko arababwira dufatane mu nda abahungu baradusize barafatana naho bankana mugabo barakorana nanje ndavuga ati vraiment jewe umunsi nzosaba collabo mu ndirimbo imwe ngaha nimuzongore barakibabwiye barakizi rero ahubwo gusaba bivugira hajya nyene bigaherera hajya ariko nko mu bakobwa dufise bari muri industry bariko barabikora neza surtout atuka tumaze no kugira benshi nuhe mukobwa kuri uno mwanya uvuga uti vraiment ibintu bigenze neza ibiyago bikagenda neza je ndifuza yuko igikorwa canje gikurikirana ukorana n'uyu bon je ndifuza Monna Walda ndifuza Estanisha ndifuza Monna bose ndabivuza kubera ko bose barashoboye ko vyoryo ukoranye na Meili wese ni muri bwa Burundi bwacu iyo umukobwa atanguye umuziki bamufata ukuntu ari ukuntu kibano cyo kitangura kugufata urananiranye ugiye kunywa amatabi ugiye mu bumaraya ugiye muri ibi nibi wowe ugitangura music bakwakiriye gute jewe mugihe wari uvuye no muri chorale video yawe y'indirimbo yiwawe na Tizzo Wesley ari naho habaje gusoka amafoto menshi avuga yuko muri mu rukundo na Tizzo Wesley video yawe yakiriwe gute si abantu bakwegereye babashije kwegera akakubwira ati iyi video yanyu ida video kara ko nyene benshi atwa ni video yatunguye abantu benshi nka bose cyane. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez tous bien. Nibaze yuko muri top, nibaze yuko mumeze neza cyane. Kumuntu atarakora subscribe, nasuye kumutumira gukora subscribe kuri Buja Town TV kugira ngo abandanye aronka vya biganiro vyiza, vya biganiro biri on point, vya biganiro biri on time kugira ngo abandanye aba update. So guys, ushobora kwibaza ati twe tumaze igihe kinini tuticara muri studio zacu za Buja Town TV. Uno munsi rero twasubiye kwicarira muri studio nabazaniye umutumire nabazaniye umutumire wacu ari we wanyu guys ndi kumwe na INES RAGUEL benshi baramuzi kuturirimbo twishi tugiye dutandukanye cyane cyane kari we umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo tubashe kwibukana ya myaka yo kwishura. Reka ndakwakire muri studio zacu za Buja Town TV. Ndakwakiriye INES RAGUEL. Murakoze cyane kunyakira muri Buja Town TV studio nziza, merci beaucoup. Mu muji ariko ngo matara wayabonye ari nyuma yawe wayabonye umeze gute INES? Ni bon nawe ni sawa. Dutangure tubabwira ngo inda n'imbaragasa, dutangure tubabwira ni true love, dutangure tubabwira gute gabasha ubwo mushaka bambwirira inda n'imbaragasa ndababwira singira kanini inda n'imbaragasa mu gatebe gato ziki n'amakarata ziratukana mbaraga kandi urayizi n'abandanye shavuye ifatina ikubita hasi iyizura amaso yayizuye amaso yayimennye amaso indirimbo ziri ngaha yayizuye amaso yayimennye amaso yayizuye ariko utwo turirimbo two kwishuri utwo turirimbo twa kera tuvuze iki kuri INES? Kuko ugiye kuraba muri playlist z'indirimbo zawe kuri YouTube ziriko ari nyinshi zijya ndirimbo zo kwishuri. Ziyo ndirimbo zivuze iki kuri INES RAGUEL? Zivuga passion iwanje passion kubera ko le fait kuba narazikoze nafise objectif nari nkeneye gushika ku kintu naco carashitse kubera ko vyasa nkaho ziga ndirimbo ntizaba abigisha ntibari bakicigisha indirimbo nk'izo yego aha hagati abanyeshure ntibabi kiretse mu myaka y'iwacu twarazize mugaba hagati ababigisha bari barahevye kwigisha indirimbo nk'izo muri privé naho wasanga hari izigifaransa gusa izigifaransa nyihawe kandi urumva no mu bindi bihugu hanze
barazikora kugira ntizite agaciro kugira mu bisanzwe igihugu kigizwe na tradition n'imico n'iki rero mu gihe iyo mico idahari mu gihugu ico gihugu ntikiba citwa ico gihugu rero objectif nayigiriye ico ubu zarasubiye hari abaziva ma prévé barazivuza ubu hari mu bitabo barasubiye ko mu inspecteur wa Mukaza yaciye afata amashuri yose avuga ati atwara irya flash nyene arahabagisha ati nimwigisha abana ziza rero zegeye imbere baca bagira ibindi bitabo bashiramo izindi ndirimbo urumva vyabaye ibintu byiza cyane narabishimye objectif yari yo gusubiza zirya ndirimbo kwishura abana basubiye kuziga kubera ko urumva byaragira ico bitwigishije twaramenye ikirundi kubera ko hari ukungene mu bwenge bw'abana hari ukungene umwana umubwiye ikintu cyose akibona en image rero mu gihe umubwiye ibintu nk'ivyo bitahura n'ingoga cyane ariko umuntu ariko araraba INES RAGUEL ashobora kwibaza ati mbega INES RAGUEL ni muntu ki n'umuntu ameze gute ninde n'umuntu ki ari nk'umuntu akubonye ubwa mbere uvuga ati n'umurundi kazi umuntu asanzwe nyene umunyagihugu mu Burundi umunyagihugu kazi ni kaja sinzi sinayubwaciwe gusa vyoshoboka mu artiste chanteuse Burundi akaba ari Bujumbura ivyo kw'ishure navyo bimeze gute ishura narahejeje ubu niho nariko ndiga ibintu vya déclaration en douane kwese munda nyene ngoma hano hamwe vyaje gute ivyo kuba umuririmvyikazi sinokubwira afite ibintu vyo kuririmba bakubwira ni nka kado gift habwa n'Imana kuko ugiye kuraba neza abantu bose kwisi turafise kwiga nivyo n'ubumenyi kwiga n'ubumenyi kurondera ubumenyi kurondera kuba mu intellectuel kuja mu bandi iki ariko hari ikindi kintu Imana igushiramwo iguha ishobora bano vyita umwuga hari umuntu yigeze kumbwira ati umwuga ufise urabaho hose urabaho ahariho hose ni kuvuga sico kimwe nuko ibintu warize urinda kugira ama CV iki niki rero nuvuga ni gift sinzi nanje mwene vyaje kandi ndabitangara n'ubu ndacabitangara umunsi wa mbere uja muri studio ntera inkuru gato y'ukuntu vyari bimeze umunsi naja muri studio hari muri Master Music nta kimwe gusa nyene sinzi na Rex ninde yagukoreye audio ya mbere nka ntuze Lily Every Pro bari musanzwe mumenyeranye canke just akira no narinzi nta nubwo narinzi ibintu vya studio uje bantwaye ati kora indirimbo yawe guhera aho nangura kumenya abantu bo mu muziki nyene studio ntiyaguteye ubwoba umunsi wa mbere gusa nyene nari mfise shamsham ni nkako kundi buvuga afite tuvuga nk'ubu urashobora kuba ufise kana kuvuga ati je ndashaka nzoshike hajya ufise usanga nyene ufise akantu nyene ko kwiyumva just uri kuri ati wow ndabikoze urinjiye muri studio urakoze indirimbo yawe antukangira iramara iminsi muri studio kugira ngo uje kumviriza resultat zayo bimeze gute kubera ko je nari nagiye yanditse yari ifise na melody nahejeje nagenda gusa bumviriza melody bakora instrumental bwambere bakoze instrumental ho macenagaruka gushiramo amajwi hari indirimbo nyinshi INES RAGUEL kunda gukora za cover z'izindi ndirimbo par exemple hari indirimbo wakoze y'abahindi Kasam kuchi bone indirimbo wagiye urasubiramwo kandi ugerageje kumva je ndiko ndavyumviriza banumva umengo nivyo ivyo ariko raririmba umengo ni yari nyene ngume aje amajambo y'igihindu yatahura gute uyamenya gute kugira ngo bashe gusubiramwo indirimbo nyene neza telke baroroshe Google irahari lyrics arahari aruzuye abo gusa ni kumenya kuvuga ikindi kore ikindi ni ikintu kigoye cyane kiragoye prononciation y'ikirimi nigoye sino amajambo bahari none nk'umuntu yakubwira uvuga ikizuru kivuga ntaco kivuga igikura he ntibiba rero amajambo arahari kuri Google usoma kugira ntugira amakosa gukora ikintu bushira kuri internet ariko hari indirimbo bashaka kuguha naho wosome ishuri zinga ukavuga ati ibintu kabisa je ntabyo nshaka kuvuga ntabyo nshaka gusubiramo interpretation ni aba
navyo nyene nobishira muri ya talent naho nyene ugiye kuraba neza mu vy'amakaraoke bararirimba zika ndirimbo z'aba Nairobi zigana kama sarezi ke zirangora jewe ariko urazishobora desha yanda zishobora gusa zirangora cyane kubosa par rapport y'igifaransa n'icongereza bara kirimi cyo muri Afrika ukasuye gato ibintu umenya ko akasuye kandi ugasanga wisha ibintu byinshi umva rero nta n'igihe usanga batutse abantu reka hariho izindi zigoye ngaho sha jewe nyene iyo namba ari muri karaoke iyo hari indirimbo zizi ibibirimi byo muri Afrika z'ibibantu ageze ko ndabiririmba sije mbona ndahejeje kubera biragoye koko koraho ushobora gusanga hari umuntu akiza ari ngaho ngo rakasuye niso ni INES RAGUEL kandi asanzwe naririmba amakaraoke sanzwe ukora karaoke be karaoke no kuba umustar mu bundi buzima busanzwe umustar uri umuririmvyikazi and then ukayifatanya na karaoke birakorohera nyene byoroshe bisaba nyene novuga ni patient kandi no buntu kubera ko sinatse ko bishobora byo biragoye tellement ahubwo gusa nuko nkunda live music cyo gituma je niyo umuntu ambwiye ati ngende gukora ngo concert quelque part ndamubaza urafise hariho je ndibaza murabi je live sina musi mwenda afata mikoro ngo ndaririmba ko ngo nindirimba playback nibi nkunda ntibi bawucumenga sinzi ahubwo nagira nivyo biba vyoroshe umuziki mwiza mu bisanzwe umuziki mwiza nuko uririmba live kuko ushobora guserukira igihugu utaririmba live ntibiba kurabona naba mbe bamwita gute Burna Boy ana ko biririmbo vyiwe ana ko atari umuntu wese yopfa kubiririmba ngo live menga n'ibintu utoririmbwa live mugabo urabona ko yari muri Amerika yaririmbye na live live ni umuziki mwiza niwo muziki mu bisanzwe biga bya playback since Jones ariko INES niwe yamuririmbye akwinspira Celine Dion kubera iki Celine sinzi namukunda gusa kuva kera voice yiwe ndayikunda cyane nizihe ndoto z'ibisazi za INES z'ibisazi zatari indoto zikomeye kuri wewe tangira nka master talent la fois passée ngo je na gahunda mfise gusara wapi je sinibaza yuko je nta ndoto z'ibisazi yifise ahubwo gusa kera naririra kuvuga ati mu bisanzwe umuntu afise talent aririra kuronka ahantu exploiter ahantu exploiter talent yiwe bakayimenya bakayikoresha kenshi iyo niyo ndoto yiwe bakeneye avuga ati je ndakeneye yuko abantu bamenya ko nshoboye iki kintu kuko hajya ikintu ufise utagiseruye ushobora usanga ari ni handi uzosanga batamavuga ngo je narakunda umuziki kera ariko ugasanga nigeze kugerageza ngo je narakunda umuziki uravyumva agene kuvuga urya we ntiyaronse kibanza ashiraho umuziki wiwe ugasanga ari karafasha abandi urumva urukundo ntigwaheze rero indoto y'ibisazi ndetse nibaza ko ihari le fait que ndi mu muziki mu Burundi baranyakiriye barampaye ikibanza muri entertainment ico cyo nyenda gishima kuko narashitse n'ibindi nzobandanya nabibereka nuko ivyo vy'ibisazi navyo ntavyo nzi kwe ibindi bisigaye sinturindire gupfa turindire ijuru niyo twicaye turindire ijuru mugabo nibatswe twese ku isi indoto yacu ibisazi ngira ni mwijuru sinibatswe hari umuntu akeneye kugira hariho umuntu abarota gushika kure cane peut-être wewe usanga hari ivyo warota yuko umuziki mu Burundi bokwakira wakiriwe urumva ngo warashitse mbwa hari umuntu akirota gushika ntuburashika mugabo kameme uri mu nzira uri muri way uri muri ivyo kuko kugira ushike kure nuko nabo bandi bantu baba bakubonye ushobora gushobora kubonye nawe byo kuririmba kameme ariko nivyo ni muri bwa Burundi bwacu iyo umukobwa atanguye umuziki bamufata ukuntu ari ukuntu kibano cyo kitangura kugufata urananiranye ugiye kunywa amatabi ugiye mu bumaraya ugiye muri ibi nibi wowe ugitangura music bakwakiriye gute jewe mugiye wari uvuye no muri chorale je kubera ko umuziki wanje wagiye urafatana n'ibintu bya chorale nyene ko muri chorale kujya kuntu usanga umuntu aririmba bafise umunsi mukuru usanga uraririmbye izindi ndirimbo urabizi katolika bariryohera nyine bararirimba utuntu nyene twinshi nyene
rero ugasanga ugenda urakura kandi ukiri muto biroroshe usanga afite kuja mu muziki ukiri muto uronka ama appreciation menshi sico kimwe na sico kimwe nuko ugiye ukuze urero wasaze rero ariko ukiri muto biranse neza umwana vraiment faut tumushira baje ico kibazo ntaco naronse oya vraiment narashikikiwe yanje yarashikikiye na papa kweri kora ko bunje mba kwa papa ryarere bajije ngo urutasanga api wow okay ndavuga ati okay je kiretse yuko abantu abari bo baza barakwiyumvira ko yuko tuvuge nk'umuntu atakuzi niba kuvuga nabi mugabo je umuntu atanzi sindamutahura ko mvuga ati uyo ni yagera imbere azomenya ico ndi hamazonyoba video yawe y'indirimbo yiwawe na Tizzo Wesley ari naho habaje gusoka amafoto menshi avuga yuko muri mu rukundo na Tizzo Wesley video yawe yakiriwe gute ku bantu bakwegereye babashije kwegera akakubwira ati iyi video yanyu ijya video kora ko nyene benshi atwa ni video yatunguye abantu benshi nka bose cyane kora ko ntibariya nuvuga ko ariyo video yoba yatanguye kuja ndaja mu ma video yandi kora ko kareje sinakunda kuja muri video wanashima n'ijya video nari naranze kwijama yego kwe namubwiye ati agupropose wewe video kibazo sino je hajya naziga base dose yege mafoto twa publia sinari no mu Burundi na Tanzania rero video abantu benshi antukana sinarikana kuvuga ya video ni nziza cane director yarinde John la kabisa fait video harabaye critique harabaye critique mugabo nyene ko cari gikorwa ciza indirimbo ni nziza message yari nziza kandi urumva tuba tuko turaraba ahantu dushaka gushika international rero benshi barayikunze yaratembereye video yaratembereye uretse ko yuko kubera ko ijya video ahantu yagiye kwicigwa kujya kuntu ucusanga Facebook bacu bayitwara mufitiye Facebook ahubwo manishe abantu bakuyeho Facebook WhatsApp baragutabaye ndabashimiye ubu views igiye kwinjira kugenda kuyikwiriye kuwakoze nyene ndumva yakiriye neza imaze gushika kuri Facebook urabona ama commentaire agiye atandukanye Facebook rero ifite views nyinshi gusumba no kuri YouTube na cyane ndiye commentaire wakiriye ukavuga ati ayo unayi exagere ahubwo gusa nta commentaire mbi zari zihari ahubwo gusa bavuga ngo turakundana naho twabihatana bavuga ati turakundana n'ubu meme ariko n'ubundi murakundana ni mukundana nitwankana ariko bivana n'urukundo muri mu rukundo oya pana rukundo kubera ko mu bihakana mwese kandi ari ibintu byagiye ahabona twamenye nindi none sindirimbo gacha yaba atari indirimbo ngaho ntitwari kubera uyapa y'indirimbo mwarasubiriye muraduha ibintu mutwereka yuko muri mu relation by the way il y a 2 semaines kuri channel ya INES aheruka gukorana vlog mu biti mwasoze nk'abantu bakundana mwe mwasohokeye mu biti ndabasabye mugende murabe iyo vlog iri kuri page iri kuri channel yanje ya YouTube urabe ko twari kumwe n'ibiti mwari mu biti twari mu biti ariko none ajya mu biti mwe mwagiye gukora yiki reka rege ndakubwire ijya vlog mu bisanzwe jewe mfise ikibazo cha YouTube yanje bagize copyright bisaba yuko amasaha baca barayakurako baravuze indirimbo nagira urabona ko zishaka kumera presque barazikutse copyright rero jewe kora ko jewe Tizzo turi muri lebe imwe avyitwa nkaho akurikirana ibintu vya numu leader muriyo rero kubera ko jewe hajya sinanzi kwene vlog yariteguye iki urabona na kimwe nari nzi urumva sino nta bintu bihari birebire hajya urumva mwategerezwa kujana kujya nyine nimugende muhira nice kind umube oya guys mugende muhira no kurekora babesha je ngumashaka kubatunguza kandi kantu ega mwe ntitubamenyera peut-être usanga mutubikiye kandi kantu ko deja n'ama vlog yatanguye guys get ready rero umvise rero umuntu babwo babwira ati get ready
oya no baha makuru nako nuko twari dukeneye yuko YouTube yanje iba repare yari yagize akabazo ya sino nta vy'urukundo bihari mwihakane yumva nta rukundo ruhari entre moi et Tizzo Slay ya ahantu hari sinzi nihangane ariko n'umuhungu mwiza nivyovamwo sinzi umuhungu mwiza wagure ndazi sinzi kwe umuhungu yojamwo umuhungu Ines yifuza avuga ati umuhungu vraiment twosokana n'umuhungu abameze gute n'umuhungu nkunda Tizzo rero ntumbere no Tizzo avyumva nigahera nawe nkawe Benturo ntibihera uri sûr ndi sûr asa byaraheze kabisa ni yaciye hariya ncari minzi okay ari kintu ntahuye nico nawe bumvise oya uvuze ngo ntigahera minzi yuko basi vyigeze kubaho no basi tuvuge nk'ubu umuntu baba baravuze ngo barakundana niki naho ukwihakana gute ari ibintu bya social media umuntu yagishize mu mutwe ntigihinduka n'ubu urumva nishazoya abagenzi banje bo urumva barabizi naho umuntu yovuga ngo bandakuraba uko nyene official sawa ngire officiel nta kibazo basi wowe Ines ari mu rukundo wapi sindi mu rukundo kubera iki kora sindaronka umuntu nkunda canke ni yaragera disons ça bon shobora kuba hataragera kuko hataragera no kutararonka umuntu ukunda ko je kugira nkunda n'umuntu maganda bugukunde rero gukunda rero ku wanje kuragora umuntu ariko arakuraba arashobora kwibaza ati none nka Ines afise imyaka ingahe jewe muko banye bana bitubaza c'est beaucoup kandi ngaho usanga ndagusumba imyaka wewe nice nyibutsa neza vuga umwaka gusa amabaraza kwiharurira barimenya umwaka navukiyeko gusa ico nzi gusa ndafise 20 c'était en 2002 oh yeah yego umuntu afise 20 ans wowe yavutse muri 2002 oya ndafise imyaka 20 ndayirenza yeah Ines Ragel twitege iki nyuma ya vlog na sheri wawe uranyica twitege iki inyuma ya vlog na Tizzo Wesley twitege ibikorwa bishasha bivuye kuri jewe pana Tizzo hapa waranamwishe kuva mukoranye iyo ndirimbo nta kindi kintu arasaba gukora araho ariryamiye kandi vyose ni arazifise zirihe ko tutazibona sinzi muramubaza umuryamika ubaza ikibazo uzomuhamagare ndagusabye uzomuhamagare mu kiganiro gusa akwemereye ari kubera ibi bintu hakanye wategezwa kuza kuvyemeza ega Tizzo ntabesha sawa mwitege bishasha byanje kandi vyiza cyane kandi nkana bikorwa by'uwanje les chansons save the date gutabishira mwega ntibica bipfa ariko nice ono ndije kumbaza ko ndi mu rukundo cyangwa ntari mu rukundo nakubwiye ko ntari mu rukundo ndashobora kugira mariage atari rukundo wagize je ndazi ko ndi mariage reka ninumire ariko guys tuzobyinwa kwe Ines nayo ni pre-musique iheruka aho harimo abaririmbyi benshi bagiye batandukanye surtout harimo na Estanish yarimwo mu ambassadeur mu ambassadeur kubera iki badatumira Ines Ragel wibaza ko ari kubera iki sinzi barafise ibyo baraba umuntu wese afise akazi tuvuge nk'ubu kugira baguha akazi ngaha hari ikintu baravye peut-être Estanish afise ikintu rero ntafise catumye bamuhamagara yego n'abaririmbyi benshi b'abahungu bo mu Burundi abahungu canke mvuge ngo abagabo ntibave bandaba nabi abahungu canke abagabo bakunda gukorana amakolabo bakafatana mu nda bagakora kolabo y'indirimbo kandi ugasanga ziratwika by the way nuko ico kintu kidahari mu bakobwa ico kintu kweri naje igihe twagira le 8 mars igihe twagira seminaire
hari manager wa Bant Boy nyine ariko arababwira dufatane mu nda abahungu baradusize barafatana naho bankana mugabo barakorana nanje ndavuga ati vraiment jewe umunsi nzosaba collab mu muririmbyi umwe ngaha nimuzongore arakibabwiye barakizi rero ahubwo gusaba bivugira hajya nyene bigaherera hajya kandi urumva turage je naje vraiment muragerageza mugabo urumva nabo nyene naho ubereka yuko umenga mushaka gukorana mushaka munda canke iki umenga siho bari umenga ntibakeneye urumva nyene nuko naho bigira wenyene urumva ucumenga sinzi nawe usanga wacitse intege kuko umubandanya ariko sino ndibaza akamba nikakwama uko nyene mukaguma mubitwibutsa tuzogeraho igihe tubona natwe ko twasizwe n'iterambere hama dufatane mu nda dutera imbere duteze imbere igihugu ariko nko mu bakobwa dufise bari muri industry bariko barabikora neza surtout antuka tumaze no kugira benshi nuhe mukobwa kuri uno mwanya uvuga uti vraiment ibintu bigenze neza ibiyago bikagenda neza je ndifuza yuko igikorwa canje gikurikirana ukorana n'uyu bon je ndifuza Monna Walda ndifuza Estanisha ndifuza Monna bose ndabifuza kubera ko bose barashoboye ko vyoryo ukoranye na Meili wese akaklipe kawe na Kelina ndiko ndakabona Kelina na Kelina kubera ko bose n'abaririmvyikazi barafise ibibanza mu gihugu ntavyo gucagura urumva reka ndagushimire cyane INES RAGUEL merci nice kaya ndagushimire cyane kuba watwitavye muri Buja Town TV hana abantu bo mu muji nk'abamwebwe kamera abantu baruguru bo kugatumba Niko gatumba nyene barandeka duheze ikiganiro cyacu ubatumira no muri Tokyo Business n'est-ce ndabatumiye muri Tokyo Business niho nkorera asigaye ari mu boss lady ariko arabibanyegeza kubera ko utabivuze none hahandi nakubaza ati uri muntu kiko kintigeze numva kantu ka Tokyo Business wakitaga ati ndi mu boss lady afise business nyinshi mu minsi azokugura n'akabare amatwa asumira wemeza agira shaka nta kibanza nuko nyene erega kwatura nuko nyene nuko nyene ari usanga dukoranye je nawe na cyane vuga amen Beruka gusenga ryari nice mu gitondo atwana n'amasaha birahetse reka ndagushimira cyane INES RAGUEL shimire cyane umuntu wese yafashe umwanya wiwe ariko arakurikirana ikiganiro cyacu kuri Buja Town TV twari kumwe na INES RAGUEL benshi bakunda kuvuga ngo turanasa reka ndagushimire cyane wowe ubibona gute hama uze muri comment tubwire ukuntu ubibona twebwe ndashaka miniature y'ifoto yanje na INES none wambaye amarori kugira ngo je bakunkureko ambura amarori bakunkureko so guys let me say thank you so much mwakoze kudukurikirana ciao